ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza yuko mu nama zose hagiye kuzokoreshwa ururimi rw'ikirundi akamenyesha yuko ari mu ntumbero yo guha agaciro ikirundi. Kuri ivyo murakurikira n'umwihwezo w'umumenyesha makuru w'inzobere Jérôme Niyonzima yanditse igitabo gisozera amashure ya kaminuza akongera akagishikiriza mu Kirundi. Nawe nyene abona ko inzego za leta zose zari zikwiye gutegura ivyo zishikiriza mu rurimi rw'ikirundi. Abamenyesha makuru ngo bafise uruhara ntangere mu kwigisha abantu. Kubw'ivyo ngo babwirizwa gutanga amakuru atohojwe kandi arimwo kuri mu bihe byose kugira birinde guhovya ababakurikira. Nivyashikirijwe na Patiri Dieudonné Nibizi kuri wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Murabikurikira mw'idonido mukanya. Reka nsubire ndabaramutse nari nabibabwiye mu ntango zano makuru y'uko ururimi rw'ikirundi ngo arubwo rugiye kuza rurakoreshwa mu manama yose mu ikoraniro ry'umugambwe CNDD-FDD ryabaye kuri uyu w'Imana hariya mu ntara ya Gitega. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yamenyesheje yuko ari vyafunditswe mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu agasigura ko ari mu ntumbero yo guha agaciro urwo rurimi. Mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu twumvikanye yuko amanama yose tugiye kuyakora mu Kirundi kandi vyegeranye biri mu Kirundi. Ntivyumvikane ingene ururimi rwacu turuheba ahantu tuvuga ururimi rumwe twese, ariko birambabaza. Abarundi barashobora gutwenga umurundi gwavuze igifaransa nabi. Muga batarigira mu twenga ko avuze ikirundi nabi. Ngo ndindira ngo ndi explica. Ngo reka niyaranje. Urumva ntibaragutwara uvuze ikirundi nabi. Baca wico kintu avuze gisa n'ikirundi. Ngo ndiyaranja. Oya, ikirundi cyacu tukigarukire. Vyose tuvyandike mu Kirundi. Tuvyandike mu Kirundi nama tuzikore mu Kirundi dukore vyegeranye mu Kirundi hamwe n'ubonye aho vyanditse reka nivyo bizokwerekana n'akahise kacu. Ko abarundi bakoresha ururimi kavukire ngo ni ikintu ciza. Nk'uwanditse igitabo gisozera amashure ya kaminuza akanagishikiriza mu rurimi rw'ikirundi Jérôme Niyonzima umumenyesha makuru w'igicocoro avuga ko bikwiye ko n'inzego za leta ziza zirategura ivyo zishikiriza mu rurimi rw'ikirundi kugira gitezwe imbere. Jambo nkarijya rishikirijwe n'umukuru w'igihugu jewe nk'umwe mu bashingwa kirundi biranezera. Ubwa mbere ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 5 bwa yuko ikirundi giteza kuba ururimi rw'urufatiro mu mategeko no mu ngingo zose zifatwa. No kuvuga yuko byabibwirizwa itegeko ry'umushikiranganje cyangwa itegeko ry'umukuru w'igihugu canke icegeranyo c'inama nshingamateka c'inama nkenguzamateka c'inama iyo yose imbere yuko kija mu gifaransa canke kikaja mu giswahili canke kikaja mu congereza gitegeza kuba ciyumviriwe kandi kikandikwa mu Kirundi. Ubwa mbere abarundi urakunze kuba abantu bakubwira ngo Kirundi ngo nururimi rukenye. Mvuga ko rudakenye na gatoyi ahubwo ruratunze cyane. Rukenye kubera ko twiyumvira mu gifaransa hama tukaza guhindura iryo jambo canke ayo majambo tukaza kuyahindura mu Kirundi mu nyuma. Mugaye iyo twavyiyumviriye mu Kirundi tukaza guhindura mu gifaransa duhindura mu congereza duhindura mu giswahili mu nyuma nta ngorane nimwe twogira yo kuvuga ngo ikirundi kirakenye. Uzokumva abarundi atanu dusoni ku maso ngo murambabarira ngo ikirundi kirangora canke ngo ni vya bindi bita ngo animation ngo sinzi ngene no bivuga mu Kirundi ukumva umurundi ariko arivuga gutyo. Ivyo rero iwanje nakamara amazi. Ubwa mbere mu ubushikiranganje bwose burafise politiki canke indinganizo canke inzira ntunganya ntwaro y'ubushikiranganje.
bose mu bisata vyose babitunganye, umwe wese atunganye mu gisata kimwega abitunganye mu Kirundi. Niho usanga nimba umushikiranganje w'imico kama atunganije ivyo mu Kirundi, umushikiranganje mu vyaje harimo indero agatungana mu Kirundi, umushikiranganje mu vy'amahinguriro n'ubudandaji akabitungana mu Kirundi, uzosanga atagisata na kimwe cibagiwe. Na babandi rero bashinga amategeko n'amabwirizwa nabo nyine bagaca bitunganya mu Kirundi, kandi atari Kirundi cyo kurondeza. Umuntu yicaye abitegure mu Kirundi, hanyuma ntaze kwiyumvira ngo nabiteguye mu Gifaransa mwana aza guhindura. Ni waza guhindura bica bigorana, usora Kirundi atari cyo. Hanyuma abakuru batanga akarorero, bimanuke ucu bumwera uvuye bukuru umanuke ukwire hose. Turabandanya nano makuru twabateguriye. Umugambwe UPD Zigamibanga ubona ko ubu gushika ku rubuga rwa politike vyoroshe muri iki gihe hasigaye amezi 4 gusa ngo Uburundi bukwiza imyaka 3 iheze bwinjiye mu matora y'ibihumbi 2020. Nubwo biruko Kassim Abdullah Urongo yavuga ariko ko ukubura ibikoresho nk'ibwirizwa rigenga amatora n'irigenga makomine mashasha ari intambamyi zituma ibikorwa vy'imigambwe bidakogwa nkuko vyategerezwa. Bwa mbere uno munsi ntitufise ibikoresho bikwiye byo kugira ngo dushobore kwitegura neza, kubera ko murazi yuko leta iriko iratunganya bushasha intara n'amakomine. Iyindi ntambamye nuko iryo tunganywa rishasha ry'intara rica rikurikirwa n'ibwirizwa rishasha rigenga amatora. Mu gihe rero amatora 2025 asa yegereje, iryo teko naryo rikaba ritaraboneka, murumva yuko bitazokoroha cyane kugira ngo dutegure amatora y'ibihumbi 2025. Aco gituma ngaha twifuza yuko mu byihuta cyane nk'ujya mu gujejwe amatora seni wokoranya abanyamigambo cyangwa ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo tube turaraba hamwe ingene ibwirizwa rigenga amatora byogenda mu mwaka wa 2025 kugira ngo tuzoshobore kuja mu matora twese dutekanye, imigambo itekanye, abanyagihugu bose abarundi bose batekanye. Murazi yuko kandi bica bijana nuko haca abana ibwirizwa rigenga amakomine mashasha, mu gihe kandi leta tubwira yuko hazoba hagiyeho amakarangamuntu mashasha amwe yo ku buhinga bwa none, tukaba tutabona igihe bizobera. Ivyo byose bica bituma kumbure n'amatora akurikira usanga atunganijwe mu kwihuta, ico no kwita precipitation, ugasanga rero nibiyavamwe ntibihumuriza abanyamigambwe. Muri make umuntu yovuga yuko ubu mu migambwe turaja ku rubuga, naho kandi mugabo umuntu atokwibagira iyindi ntambamye ikomeye cyane gose, nuko nkuko mu gihugu abarundi bugajwe n'ubukene, n'imigambwe irigajwe irafise ubukene, abanywanyi barafise bari mu bukene. Ivyo rero bica bituma navyo nyene wa mwisanzuro w'imigambwe nawo nyene udaheza ngo ukwire. Aco gituma ngaho twifuza yuko kugura ibishoboka byose kugira ngo leta isubire mu ibwirizwa rigenga imigambwe, kugira ngo ingingo ijanye n'ibijanye n'amatungo y'imigambwe nayo nyene isubirwemo kugira ngo imigambwe ishobore kuronka ubutunzi bwo kugira ngo ishobore gukora kandi ishobore no gushikira abene igihugu. Amenyesha makuru ngo bategerezwa gutanga amakuru atohojwe neza kandi ari mu kuri, bivugwa na Patiri Dieudonné Nibizi, umwibutsamana mu mwuga wo kumenyesha makuru. Hari kuri uyu wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku bijanye n'ihimbazwa ku ncuro ya mbere y'umweranda François de Sales atangwa ko akarorero nk'imvuga kuri. Ivyo ngo vyofasha ko abamenyesha makuru basanzwe bafise uruhara runini mu kwigisha abantu yuko batabahuvya. Uyu munsi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere muri Eklezia Gatolika n'umunsi mukuru
w'umweranda Francisco Wisale, akaba yari umufaransa, umusaseredoti, yabaye umwepiskopi, yongera akaba ari n'umwigisha akomeye wa Eklezia, nkuko Eklezia yo nyene imaze gusoma no kwiga ubuzima bwiwe n'ivyo yanditse babishimye. Akaba kandi Eklezia yaramuduhaye nk'umuvunyi w'abamenyesha makuru n'abanditsi, kubera ko uwo mweranda yaranzwe cyane cyane no kwigisha, agatanga inyigisho zifasha abakristu kugira ngo bamenye ukwemera kwabo. Akaba yaragerageje kwiyegereza abantu, kubegera buke buke ngo baje mu kiyago, mu gihe cyane cyane yabayeho igihe hari hatanguye amadini menshi. Ivyo rero vyatumye yandika cyane, yakoresheje inyandiko, arandika inyandiko nyinshi agendera zirungika hirya no hino, mbere yagendera dicisha no munsi y'imiryango y'abantu kugira ngo bamenye ukuri, bamenye inyigisho z'ukuri zigororotse, kuko havugwa byinshi hakaba handikwa byinshi. Ico gihe Eklezia yabonye ko yoba ari we muntu wa mbere yatanguye kwandika ibintu, arondera kwandika ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri. Inyigisho rero irimwo nuko abamenyesha makuru bafise umuvunyi wabo, uwo Francisco Wisale yagerageje kwigisha ukuri, kugendera ukuri, kugwanira ukuri ngo abantu ntibahube, yamuduhaye ko nk'umuvunyi. Bisigura ko umenyesha makuru abwirizwa nawe kuvugisha ukuri, kwandika ukuri, kurondera ukuri mu gihe arimwo naho abaye. Twagerageje kubizirikana mu vyigwa vyatanzwe, ingene umuntu atavuga ukuri atabari abereye yuko muyaga, kuko abariko araguhuvya, abariko arakwica. Abamenyesha makuru bafise uruhara rudasanzwe rwo kurera abantu, rwo kubigisha, rwo kurera igihugu cose. Cyo ituma rero ikinyoma nticigisha, ntikirema, ikinyoma ntikirera, ikinyoma ntigiteza imbere abantu. Uwo muvunyero cyane cyane naho ahagaze niwe abidufasha kugira ngo turondere kugarukana abantu, tubegeranye dukoresheje ukubashikiriza ukuri mu buryo bwose duhambije muri buno buryo twamenyesha makuru dusanganye. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, shimira n'abagenzanje bamfashije gutororokanya ano makuru. Mwese abandi bifurije kugira ibihe byiza.